Amasheri tutangare kuva aho bigendeye kujya bigasaba ko bakurungika hanze narabiravye cyampitamwo kugurisha zirya mpango zibiri hahandi na hahandi naguriye Constance cyamfatangura iyi nzu yubatse ayandi nayo banza kugwanira umwana na nyina najya nakurungitsemo kugira ngo bibaruke neza zane kino ciza kugwanira umwana na nyina. Niyo mpamvu ngaho ubona habonetse aha ni hashasha rero shikiye ni wawe. Hani wanje cyane gose. Wow. Yego. Neza? Karibu kwanza. Tuanze twakire. Simane shasha. Debo karibu none. Karibu na uramerewe ndusewe. Oya karibu. Mwana kwatira kondikira. Oya karibu basi winjire. Ushikane vye mama ni winjire mu nzu. Karibu na uremerewe. Ariko koko ko mbona igisagara kinyaganye kandi cyari kinini cyane. Naragiriwe ibakwe inosarampe 200,000 none nsigaranye amahera atarenga 1,000 n'imisi iranjanye. Mbega ko nagirirwa ubuntu nkaronka n'iyi nzu y'umuroha ndaramwo nzoyiraramwo nshonje kugeza ryari. Ko mbona isi yanyankiye n'abari kuri yo bose banyankiye nta nishase nimwe nkisigaranye kugenda basi gusubira kwa Inosa musubire ndamusuke amajojwa n'amagorwa nari mfise imbere yiwe kugira asubira nyakire akaba atonyumviriza kubwuko namuhemukiye ikirenze kumuhemukira nkagenda ndamutwaye amafaranga. Ikibabaje kuri ivyo ngenda nk'agati k'inkokore kuma kakisenya. Ikibondo nahora ngendana ku mugongo canke ikindi hambavu yanje nta nakimwe nkifise. Ngenda ndikimaramare aho nshiye bambona ko nakoroye inda abandi bakambona mu bindi bashaka. Ariko gamana nzoruhuka uyu mutwaro ryari. Ibibazo tunyuramwo si twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza. Iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta ndetse n'abo wizeye bakagutererana. Waraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira Satana akakwereka ko ibyawe birangiye. Yasenyuye Yeriko nizo kugwanirira. Orema ihangane
Kwine. Wahara. Kuja wewe. Mama garati hano. Urabona? Wowe yitwa nde? Uyu. Lora. Wowe ni papa wanyu? Oya ni tonto. Oya ni papa wanyu. Ya ni tonto. Papa wanyu ari? Sinzi aho yagiye n'amawe. Ntuzi yarora? Urimo haramubara? Hariya efu. Ni tonto yabakuye? Umwanga n'umukecuru yari yaduhanze bagiye kuduhigira ibyo kurya amatata caratubona catuzana ngaha. Ni tonto wanyu yeroye? Sinzi. Mwavuze musanga atari hari? None ubu butambara wambara bwoko n'ibiki? Kanake ushimengura agakecuru. Ntuzosubire kubwambara. Ubese. Ariko ntubu nturimvira ko divorce. Divorce yo nyene niyo keneye. Ahubwo nagiye uri kurasaba ijoro n'ibyo nkuru. Okay. Cyo nyene yari divorce nta kindi kandi urazi ko atakindi. Shikira ibyawe. Sasa utakuri yana jana bataye. Shikira ibyawe ntawe usenda bijana. Shikira. Yambuye ndayita. Nawe rero ukwiye guta. Umviriza nenda kubize kuri. Ukabukeneye divorce. Tegura umwanya wari wo wose nkubukeneye. Ucunga amagara. Ndi pre kuguhanisha. Halo. Kotse cyane. Nta kindi cyari kindagishinga atari ko twovyuzuza umutekano ntangere bitaraja mu bigere. Ubu ndakeneye gutuza, ndakeneye kuryama nkasinzira kandi urabona komerewe neza atakibazo. Halo. Wow. Irosa. Wari warindiriye iki? Urakoze. Mbega. Shermwe. Muragakira. Wese. Ntuzi ningene bakeza bandanye ibindi. Birakana. Vuga birakana. Sifise ubundi mwanya wo konona tuzohurira ku matego. Halo. Amerekeza umugabo wa kera. No. Garagara. Siga. Nava nyanduriza umwana. Merci beaucoup. Mora. Inosa wabibonye. Ubona gute? Abo kwa Debora rero. Karibu. Meze neza. Misi myinshi. Nomba nibereye kabisa. Ndabona ibintu ni sawa uri mu kwibaruka. Ni kubyara yenge. Ne. Kufise ndatari umugabo wawe niyeza nti bizogenda gute? Ni bisanzwe. Baya ntabwo ari bisanzwe. Ntabwo ari bisanzwe vraiment. Ariko rero sivyo byari binzanye kandi. Nenje kubaza ikintu kimwe cyagumye kintera amakenga kindudubizamo mvuga ati reka amaguruke nje iwawe. Umunsi uzamuhira.
ukaza utanteguje utazi nahomba waruje gukora iki konzi umugabo wanje mutazinanye ngo ntaco muhuriyeko n'umugabo wanje Reka atekana ntacyo duhuriyeko nabonye aho yinjiranye ijambo ugateka nkurikiye ndabe nawe sanga ni huri nta birebire duhuriyeko n'umugabo wawe urabe nyine ataco muhuriyeko ntacyo duhuriyeko yemwe tekana uri mutima hamwe kwirikira nyene none wowe wawimviriye umenga ugomba kunyumvira ukundi ukuntu canke wari wabonye ko hacafu yaroje kumukoropera uri umukozi wiwe nibiki bamukoropera nkane na mbere asanzwe afise abagenda kumukoropera misi yose rero kumugira isuku ndiko ndakubaza nyene icari kikuzanye uriko urambaza nawe ivyo nkeneye kumenya icari kikuzanye mu rugo wanjye ntibisanzwe nuko nta birebire hama kajya kajisho mwarabana nk'abazinanye mwaza hajya ko ntababona kandi wa mugore we ufise itabiya mbi mbere wagirije Constance ngo yagutwaye umugabo aho je no kunyumvira wanje ngo nagutwaye umugabo tekana mu mutwe nta mugabo wawe natwaye vya Constance uvyihotse urazi ko n'ivya mbere ari wabidometse wigira ngo uri marene wiwe icinzanye jewe sico nje kukubaza ni igiki muhuriyeko wewe n'umugabo wiwanje beho ndiye kinyarusyo cyaje no gikode none wabijukira abiri kikari kinyarusyo kwari kinyarusyo umviriza ndakubwira ikintu kimwe umugabo we turazi yari wowe ntihosanga watewe iyo nda n'ikinyarusyo kirengeye kuwanje nukuri France no gutwenga ahera Imana no gutwenga ntani shobora gusigira urya kese narose sinziri hana kujya jya imbwa bayikubise kumuriza ati burakiye tuvyerekana ora iyo mushenda w'umugabo wawe tuzoteba tubimenya Sherika karibu koze kandi cy'ingenzi rero warakoze no kunyemera ndanezerewe kuva aho unyemereye cyo kuri numva ryohewe cyane aho ni sawa abone tuzusubira hariya nawe urakunda harya ahantu noneho humura nubwo ku munezero mufise nubwo hoba ubunyene uvuze tugende twaba twagiye ikintu ntazigera nkora mu buzima bwanje kugushavuza ntibiri sawa urakoze ntuzicuza abantu murahinduka no je n'umugore yambaniye nabi ariko ubundi bwo vrama je nari umuntu muzima naho nigeze ndamukankamira n'umunsi n'umwe umuntu gashandaza hanze nkarara yo nkemera nkatekereza uraza amagogo nari naragowe Sareri kibazo urazamukire burya wowe nakwemereye hari undi musore twari dukundana sha urazwi ni yarafise ngo rupangu yaraje n'amashuri ariko by'ukuri none abakobwa kweri kimukunda ibintu uwo muntu yarafise ibyo bintu yarafise by'ukuri nibiki none jahazi ndi wanje kandi yari umusore bikananje nzubaka niyo kuzoshaka ubu rero hariya anya naguze aho mperuka kugura niyo uzoca kubakisha ushishira iyo product wanje wumva wakunze umugabo ikintu cyo tuma ndagutakaza cyose nshaka kucumva no mu matwi wanje cyabusha bosco mukomena mu aziya urakoye inde bosco umuzi yari bosco kuzikuna kazi Bosco Bosco uramuzi Bosco uramuzi izina Bosco irambabaza mu mutwe ikangwaza umutima uramuzi murazi oya sindamuzi uwo mwari mukundana umugo nk'icyumva izina byonyene amazina ya ba Bosco ku mutima wanje wapi ariko mani sirarushe Nemu ujya mugabo asa kujya ubona ko nabuze abandi abantu twoganira kese kijya gihwara cawe ceyo. Kwari gihwara warije gukora iki? Warije kuraba gihwara? Cyangwa gihwara mugenzi wawe no kunda. Ujya ni wawe wacotse nyene. Iriza tekana rero. Uhibwe sinze sanga hari cyo muhuriyeko. Nkazosanga hari cyo muhuriyeko. Muru rusaku mu matwi ne nk'umugabo asa kugende bokundana. None warije kumura basa nabi.
ubona ko nabuze abandi abantu twoganira kese kijya gihwara cawe jewe Wani gihwara ahubwo uri gihwara nkawe kuko wabije kumuraba muri bihwara rero mwese wawe umugabo mwiza ino ugenda ku gihwara kandi ufise umugabo mwiza wewe kuri intungane kufise indatari yiwe y'umugabo wanje y'umugabo wawe ariko sinokunda ujya mugabo asa kurya jewe umviriza ndakubwira ntacyo mbwiye uhigwe usange uri kurita amazina yose atariwe guteye iyo usira bari mwiza no mugutwaye ni ngomba bikwemereye abagore turazinanye mugabo nuko ari gihwara awuropfa nkunzirya sawa akazima waje kumuraba muhira umviriza wambonye ndyamye nejo bundi wambonye ndyamye niyo ufumuza wanteguje kuza ariko n'ikimenyetso cyanyeretse neza wishoye ako kwe gutira agaciro umviriza uko byabaye kuri jewe na wataye urugo na uri maraya nka jewe ufite sawa jewe uri kunyita maraya sindi ntungane wewe uri ntungane usengere ngaho no mu rugo rwanje kandi ntuzugane umva jewe ntunganga ngo ni kuri wawe ariko umenye ko iyo nda nawe ufise ijya ngubwira ngo nuzawe ugende ubike mu cyaro uri nguge nkaya kuko wabise kuraba nguge mugenza shenzi genda wanda yawe mugabo nkimafu ureka aramenyereye akabagabaga abikunda no mutwara nuko ari mubi je ndangizina Bosco nashaka nk'izina hari impamvu ahubwo ndagukeje ba Bosco je ndanka izina Bosco gushikaho no mu muryango iwacu iwawe harimo umuntu yitwa Bosco ku buryo atosaba n'amazi wanje mugabo ntaco felicitation ko Bosco wumva wamuhevye kandi ntuzicuza yego rero yevye reka tubireke uwo ivyo vya Bosco ahubwo Imana ishimwe ko utagiye kwa Bosco uko ba Bosco sabantu n'ibihemu gusa reka ndagusezeranire ko jewe uzokwama wishimye ibihe byose ndabyizere ariko oya reka kuvuga ivyari ko reka dutere aho tuje imbere twipangire mariage twipangire urubanza twipangire ku bana bisigaye n'amahoro menshi kandi ciza naco mu ndwiza ni divorce aho nyine none bambwiye ko ego tugomba tubikore ndamusinyurire tuvaneko dusinyure tuvaneko umwe yigenge undi yigenge umwe agumane n'uwo yashimye nanje ngumane n'uwo nashimye umutima wanje ukunda abitsaho ego ahubwo mubigire vuba rero kugira ngo ni mu ndwiza twarabivuganye ni mpamvu ego inyuma yaho rero nzoca ndakubwira co dusubira hahandi tugenda mu kirori dusohoka kuko azuba ari umunezero kuri jewe mbonye ansinyuriye tuzoserebra fam okay andi makuru neza dada shawara ziriye mpako ndabino yarindi urwo burore uri kuri iki foto ko urwo burore kwanje kubera Saka gusumba inzobe. Inzobe nk'ifise ntaca wishimye. Enda gusumba inzobe n'ukuri. Ndose foto nziza. Ana ko musumba inzobe kure ni. Nanzobe nako ajyamo ngandi umuzungukazi. Ngo wa. Shakema ko hano. Nisiga frère. Naje ndisiga. Byarawutse. Aba munda imbe. Muduterere. Sawa. Biba neza. Kumera mudufasha gusa. None ngiriye ntibashaka. Yaka. Muri vacances rero. Gecho kuruhu. Nsigaye nirwa ukazirikare ngo utanambagije sha. Yewe, byancanze. Byancanze. Wamira mu nda y'indege n'imvugo warahinduye. Numva kuryama nkaruhuka nta bindi. Nta kindi we gikora gishinga. Biraza nawe ku kazi. Sawa. Madiri. Ni fresh yose apasa neza.
Ega turabanyamugisha. Nubizi. ndabizi Abanyamugisha kweli. vyiza Na ndakiretse ko kameze neza ikibi kameze neza. Kurya neza. Icyo ushatse kunukinwa. ivyo vyonyene ndaho buhoro Buhoro kubera iki? akabura n'umukazi Eka hakenewe umukozi jewe urantangaza umukozi se we yagutwaye iki? umukozi ateke isuku none n'abari ngene basigaye bameze mu mutwe umushatsi wabaye ishamba none umushatsi wabaye ishyamba uri ngaha kubaturuka bajyana kuri saro hari icyo bisaba umwanya nta mufise nk'umwanya nko koga ushaka kuboza utwarete ivyo niho bivamo kubamesurira akazi ni kenshi reka nkubwire dada hari impamvu nyinshi zintera kutazana umukozi biza nibaza yuko ku myaka 5 maze hanze ntiwibagiye uko abantu bameze bo ngaha iwacu mu Burundi nk'ubu nzanye umukozi w'umuhungu cyangwa umukobwa nibagiye gukora iki ko je ngerageza kuregirariza ibikorwa byanje byose byo ku kazi n'ibyo ngaha bikagenda neza ugisika hari icyo wabonye hari ikintu wabonye kibura kirabuzi none nk'abarya n'abana b'abakobwa kuboza nyine ntibiyoza neza ngiye mutunyage mutwarete kumutabaza n'ikibazo kandi icyo si ikibazo kinini icyo wamenya cyo hari impamvu zirezire zintera none nk'ubu nazana umukozi w'umuhungu nazana umukozi w'umukobwa ko mbona ibintu byose ndagerageza kubiregirariza inipire ku kazi kandi bimeze neza uzana umukozi kuko nozana umuhungu cya mbere n'abakobwa uzana umukozi w'umukobwa umukozi w'umukobwa uribagiye ko genda umusore nararongora n'ubu nzanye umukobwa abo bibona nazanye umukozi w'umukobwa buvyibaza kwiga umusore ngaho nta n'undi muntu twabana uretse wewe uza naho nurabona wizira gake iyo wari umuntu uguma ngaha no muzanye muga kubera ko wama wagiye sinshobora kuko bavuga byinshi nawe urabizi nibaza yuko imyaka 5 maze hanze ntiwibagiye ko Burundi bwacu bumeze none wita ku mujambo y'abantu cyangwa wita ku bikorwa byawe nuko mbona atagipfuye oya kirapfuye ko rondera umukozi n'umuntu azorajya ku masaha meza ibintu bigenda neza atamborana n'imwe umukozi w'umukobwa utamuzanye nawe nzamuzana muzana mu nzu yanjye ya petit frère ya petit frère ya mutoya wanje nawe uzi ko tubisangiye reka mvuze ya mutoya wanje hariho akandi kantu kari iyo uvuga ati ni mu nzu yanjye nzomuzana akora ibikorwa ndazi n'inzoga izoshima reka ibyo tubyihoze nibaza yuko urabona ko atagipfuye nicyo nshatse gufungura ndafungura abana je nzomuzana je vyandambiye reka tubireke ibyo sha dada niwe wenyine uba mu Burundi afise umukozi akaza mu Burundi baratsimbuje azoca kumwe twebwe hanze twimenye oya reka ariko ibikorwa byose urabizi ko umuvyeyi yatumenyereje gukora nako ibikorwa byose ndabikora nkamenya kubigera iyo mvuye ku kazi n'ikibazo n'iki ubikore wareka umukozi arakenewe naho jeje kandi ndakubisa ahubwo ndagiye kuruhuka ubimenye ko je umukozi w'umuzana oya reka nzoba nta murosi Ewe shetani
yatwaye